Urupfu rw'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza rwabaye igiturumbuka ku Burundi no ku makungu. Atanu ukwezi guheze tuvuye mu matora yavuze ko vyinshi igihugu cugajwe n'ikiza ca coronavirus kitarafata ingingo zibereye zo kukirwanya, urwo rupfu rwahundagaje benshi. Igihe igihugu cari kigandariye umukuru w'igihugu, abarundi ntibashobora kutibuka vya bihumbi vy'abanyagihugu bazize ubugizi bwa nabi butandukanye bwakozwe ku ntwaro ya nyakwigendera. Kunamira uwacengeye biri mu migenzo yacu. Umubare w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano twarunamiye uwarongoye Uburundi imyaka 15, ariko twibaza tuti mbega ko umugabo asigira iragi nyakwigendera yadusigiye irihe? Tuzomwibuka cane cane kuri rya sinzi ry'abantu bazira ivyaha ndengabutungane vyakoze ku ntara yiwe, bamwe bagenda amazima yongo, ya mivyimba yareremba ku nzuzi ziboshwe amaguru n'amaboko, imwe yatowe ku nzira no mu bisaka n'imigozi mw'izosi. Bamwe bafururirwa huti ibinogo kugira ntibamenyekane, b'abavyeyi bahohoshwa babanje gukubagurwa n'abangana nabo bibarutse. Ububisha bwimonogoje igihe abanyagihugu biyamiriza ikingo cibo ca gatatu, aho imbonerakure, abakozi b'igipolisi n'abiperereza bahiganwa mu kwica, kunyuruza, gutoteza abariko biyamiriza mu mutekano biswe abansi b'igihugu n'abamujeri. Abarushije abandi bakabironkera udushimwe, bakaduzwa n'amapeti, batinda woyibariro wayirayeko. Twibaze ko umupfasoni Denise Bucumi, umutambukanyi w'umuhisi Nkurunziza, yariko yibuka abo bantu bose muri ca gisabisho ciwe yavuga ati n'ubuntu bw'Imana agiriwe kubona ashingiwe wiwe. Ati abomenya ububabare afise ni bamwe babura ntibahambe, bamwe babuza kuririra no kugandara. Ati ntimurire umugabo wanje, nimwirire mwebwe nyene, mubaze umutimanama wanyu ico muriko murakoze amabanga mwashinzwe. Nkako nyene mbega barundikazi turiko dukora iki nk'abanyagihugu abajejwe guhagarara agateka kazina muntu, nk'abagabo n'abakenyezi b'abanyepolitike, kugira ngo dutere urwego igihugu gisubire gihagarare? Iki nico gihe nimba kitarenganye co gushira inguvu hamwe kugira ngo uburenganzira ngenderwako bwa kiremwa muntu nk'ubuzima bwiwe, ukwiga, ukuvugwa bwubahirizwe. Harageze ko abajejwe guhagararira agateka kazina muntu, abamenyesha amakuru basubire kuronka ikibanza kugira ngo bavugire abariniganwe. Harageze ko abanyagihugu bahabwa ijambo, bagashikiriza iryo bagona, bakamenya n'ayavuzwe ahandi. Harageze ko kutihanganira bifatiye ku vyiyumviro vya politiki no ku moko vyoranduranwa n'imizi, ntihagire uwusubira gufungirwa ivyiyumviro vyiwe. Bati ikibwirwa n'icumva, icerekwa n'ikibona. Umupfasoni Denise Bucumi yaravuze, yaratanze ubutumwa. Abarundi mu mico yose bakoranye, ntaco yatweretse tutabonye, ntaco yavuze tutazi. Ubwo butumwa bwerekeye cane cane abategetsi bashasha bagiye kurongora igihugu. Leta yaraye yujujwe n'igenwa ry'abashikiranganji bashasha, itoranya igikorwa gikomeye, kiremereye, kizosaba ishaka no kwitanga kwinshi. Nije ku kivi, ishayura Uburundi ibukure mu mananiza y'impande zose bumazemwo imyaka. Abarundi bose barindiriye kubona ibihinduka, amahoro n'umutekano kuri bose, agatika kazina muntu n'iterambere rirama kandi rya bose bizaba mu vyo muzoshira imbere. Murihutira kurondereza akazoza keza k'igihugu, muzokukurutse musigize izina n'iragi ryiza mu bwabibarutse. Ako ni akamo k'umuhoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.